Today rero ndi kumwe n'umutumire witeka atovye aharawe muri bino bihe canke muri no misi. Your love is all I need, buri gihe ndigado do dibide cha mukide giriru tuje de mama de ingufu ziwanyu nizo zituma tuba twebwe, nizo zituma twiyumvira ivyo twokorejo. Jadix yambaye Bilimani Boy nkande. Jadix yambaye Bilimani Boy nkanyeneyo. Uno musi tuvugana canke ubu tuvugana umva ufite amahoro cyane gose. Tuvuge ngo uri CEO wa Bilimani Boy. Imba mwaragerageje gushika ahantu twakoreye press conference, twaragerageje kubivuga ko bikwiye ko ndababaye, sinokubwira ngo ndaryohewe sintekanye naho no musi nopfa no ntagihari. Nibo bazi hustle ducamwe tuko create tuko turakora. Hello bakunzi ba Midjo Talent TV, ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho uri kiganiro. Ndakwitse kuri micro iri kumwe na Ange Irankunda, inyuma ya kamera ni Young Africano. Today rero ndi kumwe n'umutumire witeka atovye aharawe muri bino bihe canke muri no misi. Simwe no misi gusa ahubwo yamyeho no musi rero aja vyunyura. Reka ndamwakaze kugira ngo abaramutse canke agira ico babwiye mu majambo make asobanutse kandi atomoye. Bro namahoro. Namahoro muraho meze neza. Je ndashima vraiment nkuko mwabisavye. Ngiye ataza kuba amahoro simba nashitse nga. Imana yabikoze vraiment. Ndabona ari amavuta. Urashaka kwidondora akazina kawe, amazina wahawe n'abavyeyi n'ayubuhanzi. Okay, nitwa Jadix aka Bilimani Boy, the black boy. Ego amazina y'abavyeyi nitwa Juma Nkunda. Ego Juma Nkunda canke iryo nibaza yuko ni hariya muhira ndibaza. Hari handi hantu barizi. Nk'abantu twakuranye, abantu twiganye. Muga kenshi iyo numvise umuntu amamagaye Juma camenya ko ari mu entre tutiganye twarakuranye. Jadix n'umuririmbyi muri Master Music akunda amahoro. Ego akunda amahoro, burya hari umuntu yanka amahoro. Hari abantu badakunda amahoro dawe bakunda akajagari burigi. Mwe yose bama bari mu kajagari birabahimbara. Muganje rero nuko ugenda akunda amahoro mburi ibintu vyose vrama. Mugabo mbe numva yuko mu mutima ntekanye atangorana atakibazo. Ego uno musi tuvugana canke ubu tuvugana umva ufite amahoro cyane gose. Iyo nza kuba nafite amahoro je kubera mbuza amahoro na gatonye ni full stress, simva mu nzu cyangwa mani ugaranye. No kuvuga ngo Jadix yavuye ataja kuyugarana muri shamba neza cyane kuko niho ngerageza kurekipera byinshi ngo niyugaranye urumva nyene ibintu bica biyangara. Ucugwana narabihevye ariko kare waragwana cyane, narakuze ahubwo no gushimira Imana. Umuntu wa nyuma dufate nk'ubu mu bintu dusaba Imana, ari nk'umuntu yifuza akavuga ati Mana nk'ubu yavyakunda ko nosubira mu bwana vraiment noshima mugajewe. Ubwana bwanje sindabukumbura na gatonya kuko bwari ubuguruguru bwinshi, naragwana gusa chance ingwano zose nagwana narazitsinda. Uvuga ko watsinzwe jare gawe twiyeza. Nukuri sinigeze nkubitwa, ingwano zose ndazitanguye naraziheza kandi aziheza neza cyane. Umuntu arapfa ndabona ko nishe umuntu avuga ati koko ubu ngiye gusazira mu mpimba kweri. Mugabo Imana yarabikoze, bamushikanye kwa muganga baramukorera treatment zose byose bigenda neza. Mbonye ahembutse naciye nsezera. Mugana nje yari yambabaje nga arano yankubise akavidage ka boke cyanda sinakometse inyuma nakomekeye indani. Nico kintu cyatumye ngira ishavu. Mugabo sikuvuga yuko nabigize nabiteguye, ni ibintu biza mujya mwanya naho nari kwica n'Imana yari kuraba umutima. Navyo twateguye n'umugenzi wanje. Haro n'indirimbo nasohoye ya hip hop yitwa Sorry
indirimbo samwihigo ngo abantu benshi donc nawe ari mu batumye uyisohora. Ijambo rya nyuma mvuga mu iyo ndirimbo nyene ni sorry kuri Sharopis ego kandi yabarigara ikiganiro vraiment very sorry muga simpaka ngo tuzongo turasabirwa ngo kubera ngo tuba twababaje abantu umuntu ashobora kugirira ikosa mu gugahindukira ukamukorera sorry nandi ko ndavuga sorry kuvuga yuko noba nari namukoshereje ko intambara kugira itangure ibe niwe yari yamprovose muganye n'Imana tubabarire n'imyaka hari 2015 baragira amahirwe yo gusubira kumubona kugira ngo muyage uturabagenzi indirimbo narayishira ku mugaragaro bivaye n'ibihe bibi nari mitiye mu turamaze guhura nkamubwira vraiment ndiko ndabibwira ku muntu ushobora kubitahura ariko tora kimwe mu bikorwa byanje nakoze sinamubwiye surprise wenyine yararindira indirimbo irahera yaciye akorora moso zarambwira vraiment ndakubabariye n'umutima wanje wose donc yarakigufitiye inzigo urumva yarayifitiye muga twarahura tugasangira mu gico gihe ciye turicara ahantu nanagiye muri vacances nyene byaraheze n'umugenzi vraiment arantelefona ndamutelefona ni peace kandi shimira Imana nongere nsabe sorry n'abantu bose twaguhanye nkabakubita rambo dufise muga n'izina ry'Imana oya Jesse nsaba Imana ngo nsubire mu bwana asha ni hatari. Reka tuganire ku byerekeye Jadix wacu umuririmbyi novuga yuko akorera muri Master Music wewe na Master Music sinzi ko bamufitaniye amasezerano canke muba mukorana ko famille nkuko benshi babivuga ngo nta masezerano hari ariko turi nka famille kuri wewe bimeze gute? Master Music mu famille ndayifata nka famille yanje ya kabiri mugabo ndafitaniye amasezerano na Master Music kuva muri 2019 amasezerano y'imyaka 5 yego tuvuge ngo uri CEO wa Bilimani Boy. Sinanifuza ko ibintu bya Bilimani Boy twabigarukako mugabo ico ndazi ko Bilimani Boy ari jewe ndayikoresha biri mu mategeko ndi nyeneye mu bisanzwe sinanifuza vraiment ko haro byinshi twabivuga kuko imba mwaragerageje gushika ahantu twakoreye press conference twaragerageje kubivuga ko bikwiye hari abantu batari bazi ukuri ku bintu bijanye na Bilimani Boy mugandi baza yuko ubushikiranganje bwaradukomoreye kubera bwabona tubikwiye kuko mu bushikiranganje yo mu bitwe muri babiri ntibashoka babandike ibintu by'injyana iyo biriko birahaba baragutuma preve kandi iyo preve umaze kubishikana bakaca barindira abo bandi ikiringo babahaye babonye bataje barashika kurutere bakaza bakirabira byakuri barashitsi wacu bashikajya babona ku vyakuri hiturenganya nirwiziki hama ndashikirizwa ndaye kugira nangure kuyikoresha ku mugaragaro ego nibaza ko ari ivyo uno munsi arambaye agapira ka Bilimani Boy hari abantu bashobora kwibaza ngo mbega ari muri ya team ya babandi mbega bimeze gute niyo mpamvu renda kubadite iyo uvuze abandi ubushaka uvuga team Bilimani Boy abantu benshi bazi tuvugishije ukuri tutaciye hirya no hino nikiri kuna Double J ariko ukaba uyambaye hari abantu batagira amahirwe yo gushika muri press conference nkuko twe twahashitse twatahuye ariko no munsi ashobora kurahiganiro ashobora kuvuga ati Jadix yambaye Bilimani Boy nkande Jadix yambaye Bilimani Boy nka nyeneyo yego nico kintu cyonyine nshobora kubabwira kuko byinshi nimba bo abaraje bagakurikirana press conference hariho abanditsi abamenyesha amakuru niyo bari baragerageje barandika baragerageza baratubaza turasigura nibaza yuko n'ikintu usanga kibabaje iyo hari umuntu ariko ariyitirira cyangwa se agakoresha ikintu ciwawe ataburenganzira gifitiye ugihari ndetse jewe naho noba ntagihari ndafise famille navuze ko mfise famille ya mbere agira na famille ya kabiri ariyo Master Music naho no musi nopfa noba ntagihari
nibo bazi hustle ducamwe turiko turakrea turiko turakora ibintu vyanje ndazi ntivyoja ku karubanda ngo vyandagare vyokurikiranwa ni vyiza kujya kuntu twaba twaronse uburenganzira bwo kurikoresha ku mugaragaro mugabo no babwira burya kugira birinde bigeraho vyageze turinde duhamagara abantu ku mugaragaro nuko twoba twaricaye tukabahamagara abarongozi babo nabone tukaganira kandi tukaganira ibintu vyimbitse vy'ukuri mugabo mu nyuma hakaca habamwo ibintu nk'ivyo muri makere niyo mpamvu yo tuko turagaruka ku ico kibazo numva umenga ko ndababaye sinokubwira ngo ndaryohewe sintekanye nosaba abana bari bariko baratwumviriza bakomeza kudushikanira ubutumwa kubo vyega kubo biraba vraiment kuko bishobora gufata izindi nzira natwe tutari twipfuza vuga ku vyakuri ukuri buri munsi kuratsinda ko buca uko bwira ukuri kuratsinda hashaka imyaka 100 hashaka imyaka 1000 ukuri kwa makuri hejuru ndifuza rero yuko abafana bamwe batari babizi bagabanya amasantima bagabanya ama emotion nka kujya vyagenze kuri Miss Burundi iyo aza kuba atari umuntu atahura cyangwa aronka abantu bamukalma buke bwajya twari kumva ngo Miss Burundi ngo yiyahuye yasaze mugabo burya ntidukine kijya kibanza arimwo ntimwibaze yuko kugira ushike hajya ni ibintu bidasanzwe ni nk'ahandi uzobona muri societe mu buzima busanzwe uhuye n'umunyeshuri yari yahejeje amashuri uko yoba yarize kose uburyo bwose yarize yarahejeje amashuri nawe bari secondaire bimubahire amashuri aragoye cyane niyo mpamvu rero naronse abantu bamba hafi maze gushikibana ivyo bibazo ariko ndababazwa cyane n'ingene bamwe muri bo bashobora kuba bazi ukuri mugabo bagashaka gukoresha igikenye inama isumba ingimba gutuma bwanje ntanze kubijyanye na Bilimani Boy nibaza ko bukwiye yego merci beaucoup. Voilà, hari abantu benshi batoba barabonye press conference iri kuri YouTube channel yacu kuri Mijo Talent urashaka kugenda kuraba byinshi yarabivuze impamvu yo vyavuye ingene yagiyumvira byose mbese birimo uno musire catuzanye n'igiki sivyo vya Bilimani Boy nkuko ari nyeneyo mwavyumse ko ari nyeneyo ariko rero hari gisasu aherutse kuduha rero sasa hari kintu aherutse kuduha ati cyo gisasu n'igiki ja kuri Jadix YouTube na Jadix wandika Jadix ugacusiga akanya ukacandika The Black kuri YouTube chwa indirimbo yitwa Dede nuko Imana ndasavye ubufasha uwari we wese ushoboye kuraba ukore subscribe hama ugerageze unkore partage umera bagenzi bawe ngabo je ntashobora gushikira kuko ingufu ziwanyu nizo zituma tuba twebwe nizo zituma twiyumvira ivyo twokorejo nizo zituma twicara tukiyumvira gucrea turondera ico twoba turi ejo tutazi ndabasavye renshimitse ubufasha bwanyu muzoba mukoze cyane yego nariko ndaboyanta utaraheze ikiganiro usimbire kuri Jadix The Black yaba YouTube nuko nyene Instagram yanje nuko nyene Facebook page imbuga zanje zose ni Jadix ugasiga espace kandika The Black vyose bisanga hajya uraba indirimbo yitwa Dede Dede rero gute Dede umwana araba Dede si mama Dede ibintu nk'ivyo nyene je nibaza ko twese tukira abana premier part twakoze turiko twiga guhavura gutambuka Dede mama yarakubwiye Dede ndibaza bavyumva Dede re kubera iki Dede re nyene kubera iki akobwa bamwe no misi nuzi ko dusigaye tubitwa ngo abana ibintu nk'ivyo
uya mwana cyangwa se ndashobora kuba nishize mu kibanza c'uwundi niko ndirimbira umwana ndambwira Dede yajya rero nako mbwira umwana nyene urumva Dede ibintu nk'ivyo inspiration niho yavuye vraiment mugaca ndaraba urana hari yagize igihe kinini ntakora ntari mwino game nariyumviriye ni kiye kintu nokora ngize comeback sishaka indirimbo yoroshe indirimbo iri vibe indirimbo itambitse kugira kabashikira natwegereye na sama nibaza namezi kwezi kumwe ugasa twinjiye muri sama nibaza yuko nakaririmbo gatambitse muga ubutumwa bugana ku bantu babiri bakundana baba ariko barateteshanya ibintu nk'ivyo ego naragerageje kuyumviriza numva ko umudiho utandukanye n'iyindi midiho yose umudiho utandukanye n'indi midiho yose ushatse kuvuga iki hari midiho tumenyereye ngaha mu Burundi donc umengo ni bya bindi nyene mugawe we novuga gute waransiprenya jewe ubwanje nayiravye umengo watuzana ikindi kintu gishasha tutari tumenyereye ngaha iwacu sinzi ko hari abantu bagira amakopie kone sinzi ko matimisi bibona canke hari haheze igihe ubibona wewe ujya mudiho ni wewe canke nkuko ukora muri Masa Music iki abahinyanyuzi bakomeye cyane ba create utuntu tundi nibo babigufashijemo canke wewe iyo beat niyo wayitoreye uvuga uti igenda gucya ikibazo ciza cyane nibaza yuko burya uri muri bake bashobora kumviriza bakumva ko hari itandukaniro by'amabiti two turumva iki turafise umuhinyanyuzi muri Master Music yitwa FIG Pro the Hitmaker no muhinyanyuzi navuga ko ari ku rwego rushimishije akora ibintu bitandukanye no muhinga w'amajwi no muhinga w'amabiti kuko beat akora sizazindi za copie korera kurambwira akora beat beat akora abanza kuzihimba ku munwa akavuza cyari coding mu nyuma rero ahejeje ivyiwa cyabwira ndirimbira beat ugasanga murejeje nta copie coller nta ndirimbo twigeze tuzana ngo turabe ngo iyo oya vraiment arashoboye ahari hose big up kandi Imana imuduterekera rambe kugira tuze tubone ibikaze gusumba ivya karadubo no munsi vraiment ego impamvu ndabivuze haragiye haraboneka ku barinzi benshi batandukanye kandi bakomeye amplisito sora bakomeye cyane tukumva indirimbo uvuga ati indirimbo iratesa ariko haheze iminsi kazibona umuntu aratuzana iyindi ndirimbo umudiho ni wa wundi nyene ora wibaza yuko ure ndumvisi inyuma yiyi reba nka for example twaronse hit muno mwaka yitwa indirimbo ya Fizo na Dojo je ndavuga ati sha none ikigiye indirimbo izoza kukura kuri iti ndimbo ni yahe bukeka bica numva indirimbo yitwa yo big up sana kubakoze yo barakoze ikintu kizokora abantu bake harabaye zakira dodora harabazande mugavama yo ni hit vraiment bariye kubabanira indirimbo nziza iyo umuntu akoze neza kumukeza ni vyiza cyane ego ndabakunda cyane kandi babikora neza big up sana yeah reka uducishizeho gatoyi kuri Dede ivyo biragusha ubona gutwishize muri background abantu bose bakabyumva oya reka ndagusavye aparti gatoyi gusa kubera yuko bashobora kuvuga ati hari umuntu ashobora kuja muri studio bakamukorera katwe ariko ndakwizewe kubishobora sasi yako nta n'ibisingayirahe risohotse kachi mama Dede kachi mama Dede cha your love is all I need cha baby stand by me your love is all I need baby stand by me your love is all I need oh yes is all I need oh your love is all I need oh urigihendi gado do dibide cha mukide giriru tuje de mama de mama de kashi mama de
sasa mwebwe ariko mufite igikorwa gikomeye cyane kugira ngo yumvire indirimbo vuga uti aha turi muri ibi bihe reka nkore indirimbo vuga uti aba bantu kumbure baraza ku uriyumvira ikintu kiza kuryohera abantu bose nagenda kubwira ngo big up sana kugira ngo utera imbere canke ubandanye ugira ingoga yo kurondera canke gukora ku mutima ya benshi harimo inyigisho yiherero entre. Merci beaucoup. Navuga inyigisho irimwo ni ubutumwa natanzemwo nakubwiye ko ari ubutumwa hagati y'abantu babiri bakundana bariko barateteshanya. Yego hama merci beaucoup. Nibaza yuko dufise amajoro menshi tutajyama kugira tuzane itandukaniro n'ivyo twakoze ejo gushika uno munsi. Nibaza ko ariyo mpamvu tugerageza tukavyiyumvira ko nawe ndaguteruriye Dede nkakubwira shaka runkurire mw'ikintu. Nibaza ko atari tala yawe biragoye ubuzi buragabuye ni nkuko nanje umaye microphone sandarondera abo nkoresha ibiganiro nk'ubu nibibaza ngo biroroshe biragoye. Hari umuntu ashobora kuba ari karaturaka abona twica ngaka abantu umenga ni ibintu byoshe nanje no bikora mugashitse ngaka bura mpereze he. Big up nawe rero kukazi kawe kuko umumwe wese nakazi kiwe. Harakana n'abamvuga ngo umuntu wese uko ari umwubahira icari canke uko ameze. Neza cyane. Ego ni byiza kubaha umuntu suiva nuko ari nuko ameze. Ntubona umuntu ngaho no munsi tango uvuga bajya ni babandi turabazi. Urazi ko kenshi dukunda kubaho mu ndoto kandi burya indoto zirangana indoto ziwawe n'iziwanje mu gihe turazisohora ziba zingana. Niyo mpamvu rero byoba byiza umuntu ari wese umwubahiye icari nuko ari. Ego ari nayo mpanuro novuga yuko abantu benshi bakurikiza kugira ngo babandaye muri bwa bumwe mbega hano mu Burundi canke ugerageje kuraba ubumwe buri hagati ya mwebwe abasani novuga ko abastar abaririmbyi muri make kwa ubusani buri kwinshi abaririmbyi ubona ubumwe mufitaniye ni bon canke hari akandi kantu kagihazi kuri wewe ariko ni hatari kweri. Agahaze nikobura agahaze no muavukana gategezwa kuhaba kandi mumusangiye amaraso nkanswe rero mu bantu watubaki mu giswahili niko bavuga. Mugabo nibaza yuko ari bere bajyayaze nibaza yuko ari ibintu bisanzwe bitegezwa kuhaba na kare industry irashobora kuryoshwa n'utu beef uravyumva. Mugabo byandi byo uca tugiranira inzigo yakazikira bya nibaza yuko ntaco bimaze n'ivyubaka ntibigira iki nuko renga tugiranira twatu beef dushaka ngo amabeze ugasanga ari abandi babi tuyazi dukundane urumva dukundane niho n'abantu baza kudushigikira nibabona ubumwe ukuba kumwe kwacu bifise inguvu bazobidukundira babitwubahire. Hama nongere mvunira kagoye no kubafana b'umuziki ndundi dukunda ivyacu. Aba producer beza turabafise ama audio aba producteur beza aba video turabafise abaririmbyi beza turabafise dukunda ivyacu rero. Mpamagarira n'abantu baba boss abanyamitahe bashira imitahe ku baririmbyi babo babasinyisha amakontra bateguye ibiteramo babaha amafaranga akwiye kugira bitegure ko abaririmbyi amavugana abastar star ni ikintu gikayangana muririmbyi gukayangana umwanya ari wose ni ibintu vyiza cyane. Hamwe umuntu aciye sabwe akavuga ati jya no muririmbyi ni vyiza cyane. Umuririmbyi si umuntu akwiye kubaho akenyeva n'umuntu akwiye kubaho akaba karorero ku bandi ikintu cyose yipfuje ndakironse iko ngiro ibintu nk'ivyo nivyo dushaka. Ego no bishima gose hari akantu ngenda gusabe ko wobwira hari umuntu kumbure yoba kwiyumvira nabi canke yoba kwa abantu bose baraba kumwe ariko ntibiyumvira co kimwe umuntu bazikintu abantu batiyumvira nabi mu buzima ifaranga ryonyene ihera mugajewe hari umuntu ashobora kukwanka akikubona ntimuravugana ntahakuzi kijya gihungu je kirashije kijya gikobwa me abantu benshi je twahuye mu bwo buryo agiriye opportunity yo kwicara nanje kumenya nanje mu nyuma yaraza akambwira Jadix nkwikumana biratangaje ukuntu kwibaza tukibonana
siko nsanzwe ruratandukanye nuko nakwibaza cha nambwira koma ni vyiza kwibaza si vyiza kwibaza umuntu uko atari banza umuhe time mwicarane mugendane mumenye ni wasanga atameze nk'umushaka judging mu discussing mugabo bijya byo kwiyadukiza umuntu mubonanye no munsi ejo nta humuzi nta kibara gukorera nta jambo ribarahubwira ni peace. Reka ndabwiye ngo merci beaucoup tukubwira ngo congratulations ku ndirimbo yawe nshasha igeze heza cyane novuga ko kuri jewe muri kino gihugu cacu ndibaza ko no musi irajabuka niyo target ni vyiza ko dukora ibintu n'umunyamahanga hamwe yumvise avuga ati ikintu rero nshobora kubasezera ndababwira je kweri ndakunda kwisabira bamfashe ubonye indirimbo kora subscribe kora partage uhe umuntu ushobora gushikira je ntoshikira ibintu bigende neza ndabakunda cyane mubandanye mudutera intege natwebwe tuzogerageza gukora twiyumvira cyane kugira tubazanire ibitandukanye n'ivyo tuba twakoze no munsi murakoze bizu ciao. Voilà yari Jadix avec Mijo Talent TV turabakunda cyane muje kuri YouTube channel yiwe yabwiye amazina yiwe mu subscribing n'amashare amapartage menshi kugira ngo umurimvyi wacu atere imbere murabona yuko ashoboye no ngaha kandi mubikore kwa kundi nyene muri gwa rukundo bizu je vous aime beaucoup.